ibihugu by'uburengero byaraduhenze bitwumvisha ko ibintu byose bikozwe n'umushinwa biri pirate ati none urazi ko nka 60% y'ibintu abanyaburaya bakoresha ko byose n'ubundi biva mu bushinwa bazokomeza kutunyegeza mu makuru natwe n'abayamenye baceceke donc baca batangura gukorana muga mu buryo bwa partenariat nta mfashanyo zirimo donc kubganje nka umudishanima ibi ni navyo bizari bikwiye no ku bihugu by'uburengero cange ibihugu bya jewe nshoboye iki ukabona ugikeneye nkabona nawe ikintu ushoboye nidukorane habo ubufatanye partenariat mugana cyo mbwira ngo ucuza kumfasha muri etazi ni uri muri province imwe ubundi bijya nibihugu n'amareta mu kirundi baba bavyita amareta umuntu arava muri leta ya Virginia akaja muri ya Arizona nta kibazo acari mu gihugu ciwe kuko ari muri vya bihugu vyonze ubumwe none je ndi ngaha kuki Tanzania hangora kwinjira kuki mu Rwanda hangora kwinjira kuki Kongo hangora kwinjira araba banyi turi no muri bwa bumwe Afrika y'ubuseruko yunze ubumwe ubwo bumwe buri he Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga nkuko vyamani omdishanjima ku kinyamakuru Agaciro Media reka bwa mbere ndabaha ikaze cyane no munsi kandi jengire ko ndanabidondora ku mazina nitwa Ndayisenga mwene nzokira mwene yaya mwene simbibazwa mwene bagugu mwene ntirubabarira mwene shimbo mwene mpeka mwene ndaruhutse nizera ko ngeze ngira ngo muri 1600 ego woni omdishanjima nibisokuru nkomokako bagenzi uno munsi ikintu gitumye nicara imbere ya kamera tugira tuganire nibi bintu biriko biravugwa kwisi nzima kwisi yose mukanya nariko ndazunguruka ku ma social media kurikirana ama YouTube barabizi ahantu hose abanyafrika uno munsi bigaragaje ko biteye iteka kandi iyo teka sinkuze cyane mu myaka mugabo naragerageje kwiga ibijanye na kahise ku mugabane wa Afrika kahise ku Burundi kahise kibihugu byinshi bishoboka mugabo uno munsi novuga ati no munsi wa mbere umutima wanje uhimbawe kubona ubumwe bw'abanyafrika turafite intwari nyinshi zapfuye ziriko ziraharanira ubwigenge bwa Afrika aha turahera nko kuri ba Julius Nyerere ba Patrice Lumumba ba Rwagasore bacu n'abandi benshi mugabo cyane witwa Kwame Nkrumah muri Ghana niwe tanguye ikintu kijanye n'ubumwe bwa Afrika nimba habaho umugabane wa Amerika mugaca baho leta zunze ubumwe za Amerika bo bakaniyunga yewe bagakoresha n'ifaranga rimwe gahundi kabimwe umukuru w'igihugu umwe ivyo ntibi nawe ushaka ko bibahandi abanyaburaya baraciye mu bihe by'intambara nyinshi nabaho bagiye bagwana kandi benshi banavukana usanga ubufaransa bariko burakubita abongereza bariko barakubita Autriche Hongrie bariko barakubita bande donc abadagi gutyo haraba kajagari intambara irabahitana benshi ariko inyuma yo kubona ko bababaye cyane kandi bakababazanya bitari bikwiriye ahubwo baciye bumvikana bati ahubwo bigibitire ko turagwanira nako twobigwanira kugira ngo bibe vy'umugabane wacu donc urabona ko baciye baja hamwe abanyaburayi ubwabo nyuma yo kubona ko bahemukiraniye baca ahubwo bavuga ati ahubwo tugire ikintu kiduhuza caragira Union Européenne ubumwe bwa buraya murabizi ko no munsi naho nabo nyene mbona umengo watangiye kutumvikana bapfa bijanye n'inyungu zinaziriya ku buryo rya faranga ry'abanyaburaya birashoka ko kera litazoba rikiri ry'uburaya kubera ko ibihugu nk'ubwongereza murazi bwaravuyemo abafaransa ndabona ko bavuyemo donc n'abandi bazogenda bava mu buryo sinzi ariko bagenzi ikintu gikomeye no munsi ndishaka kubabwira niki si kenshi cyane mu binjana runaka haboneka intwari nk'iyo
kapitene Ibrahim Traoré wa Burkina Faso atwara no munsi umujene si kenshi hagiye haboneka intwari nka zijya bire kuri Kwame Nkrumah muri Ghana niba vyuye ukantu kuvuga ati Afrika tugomba kuba umugabane wiyunze ivy'imipaka tubikureho je menye ko mvuye ngaha nza kwinjira mu bihugu bibanyi nja kwinjira muri byose nasabwe igipapuro ngo none ngo kuje ngaha ngo gura visa ngo uzomara igihe kingana iki gutya ivyo byose bon ikintu rero citeka kidasanzwe murabona Muammar Gaddafi nawe nyene yaraje arabandanya igikorwa nk'ico cyari cyaratangujwe na mukuru we Kwame Nkrumah mugabo byarangiye nawe nyene aciye yapfa ndibuka inama nigeze gukurikira ndiko ndiga kahise nyene iyo nama Muammar Gaddafi yarimwo yahuza ibihugu by'abarabu nibuka kumengo ari kibera mu gihugu ca Syria aho yabwira Bashar al-Assad ati inama turayigize ntitubizi neza ko umwaka uza tuzoyigarukamo ariko ibyo kandi Thomas Emmanuel Sankara asanzwe nawe ari incungi ikomeye cyane abanyafrika bazi uno munsi bacikukura ubutwari bwiwe aho mbere binavugwa yuko Ibrahim Traoré hari n'abatevye bagashika kure bakavuga ati ashobora kuba ari mwimwemu yiwe muri Bibiliya basoma Bibiliya bamaze kubibona ari aho bavuga yuko Eliya maze kuja mu ijuru wimwemu yiwe ciza muri Elisa no kuri twebwe rero ibi ni ibintu biba bishoboka mugabo nuko nyene iciza nikivuga kuri Afrika bo Ibrahim Emmanuel Thomas Sankara nawe yari barigeze kugira iyo nama yo kugira Afrika yunze ubumwe ariko discours yavuze yuko sinizeye ko tuzongera gukora inama nk'iyi mwaka uza tugikwiye turaba president ba Afrika gutya Gaddafi nawe muri Syria yongera babwira iyo yari inama ihuza abarabu ati abarabu natwe turiko turagwanywa ku rugero runini cyane n'ibihugu by'uburengero nitubizi neza ko mu nama ikurikira tuzoba tugikwiye gutya Gaddafi niyagarutse mu nama ikurikira yari yamaze gupfa Emmanuel Thomas Sankara inyuma yuko avuze irya discours nawe nyene ntiyagarutse yari yamaze gupfa kuri uno munsi rero uri hejuru umujene vraiment akiri muto kameme n'ukuri umuntu atoshima ivyo Ibrahim Traoré ariko arakora nibaza ko yoba yabaye adopté muri Afrika mbwa ntiyo bari umunyafrika yoba yaritiriwe Afrika ntabwo yoba Afrika ari umugabane wabo donc uno munsi rero ibihugu byinshi cyane by'Abanyafrika byatoratoranye bakora imyiyerekano yo kwiyamiriza ibihugu by'uburengero bishaka kumuhitana bariko baramushigikira Ibrahim Traoré ninde ibaze ku ipete rya capitaine ubundi imbere yiwe abantu bakomakomeye aba general niki bavuze ati uyu mwana aracyafite ubwenge bukarishe ahubwo nabazatoje imbere amaze kubaje imbere rero numujena akarishe mu mutwe afite ubwonko bukiri butoto ishaka ryo kwiruka no kujana n'umwanya agishika ku butegetsi ati ntimwiriwe murahagarika imfashanyo ahubwo je ndazihagariza ntafashanye dukeneye parce que twebwe turatunze mu gihe cyose muguma mutwereka ko dukeneye imfashanyo ntituzigira tubona ubushobozi bwacu ntituzigira tubona ubutunzi bwacu ubu rero birashoboka yuko natwe twikorera ibihuye n'ivyo dukeneye ati turafise inzahabu turafise amabuye y'agaciro menshi turafise ubutaka bwimbuka bwinshi ati none ibi nitwa bidevelopa ivyo dushaka ntituzobironka donc ndibuka mu mezi ane gusa yubatse amazina ahingura ubutare ku munsi bari bashobora guhingura ubutare bw'itoni bw'ibiro amajana 4 ku munsi ariko ku munsi amasaha 24 ibiro amajana 4 ariko bihinguye donc ni produit fini ntabwo ikiri matière première nabo bazoheza batware ku isoko buzimvye donc arafata atu uburimyi gute twicwa n'inzara vraiment tugasonza igihe cyose tukama dusumira hanze aho kuki ahubwo atari ibihugu by'uburengero biza gusumira iwacu cyangwa ivyo muri Aziya donc
aca tuma kama mashini haba icyitwa ama partenariat n'ibihugu nk'Ubushinwa nk'ibihugu nk'Uburusiya dukeneye partenariat ntidukeneye imfashanyo. Ibi Traoré yarabikoze. La fois passée naheruka kumva speech yiwe cyangwa discours yiwe ariko aravuga ati ibihugu by'uburengero byaraduhenze bitwumvisha ko ibintu byose bikozwe n'Umushinwa biri pirate. Ati none urazi ko nka 60% y'ibintu abanyaburaya bakoresha ko byose n'ubundi biva mu Bushinwa. Bazokomeza kutunyegeza mu makuru natwe n'abayamenye baceceke. Donc baca batangura gukorana muga mu buryo bwa partenariat nta mfashanyo zirimo. Donc kubganje nka mu dishanima ibi ni navyo bizari bikwiye no ku bihugu by'uburengero canke ibihugu bya jewe nshoboye iki ukabona ugikeneye nkabona nawe ikintu ushoboye nidukorane habo bufatanye partenariat mugana cyo mbira ngo ucuza kumfasha. Ibrahim Traoré rero aravuga ati ibihugu byacu biratunze mu buryo karemano ku buryo tudakeneye imfashanyo ahubwo turakeneye aba partenaire kandi hari abantu bakunze kuvuga ngo naba idealist bafite umwizero w'akarenga rugero bisa nkaho udafite uhagaze ariko Traoré uwo mupinga ninde ko ibyo yavuze yabikoze naco gituma arondegwa kwicwa umwanya wari wose. Nabonye ibinyamakuru byo muri Burkina Faso bivuga yuko amaze kuva mu maboko y'abansi bashaka kumuyitana inshuro zika 17 mugaye zamyeka cyane ni zitatu kubera ko urwego rw'iperereza rya gisirikare muri Burkina Faso byinshi bahitamo kubihora nivyo biraje habona mugabo bo babimenye. Naho rero uca wibaza uti ko agomba guhitanwa yicwe none byo bibaza ko bashaka kumwicara abanyafrika baca babikoresho ni bande babakoresha. Muravyibuka ubushize harungitswe ingabo z'abafaransa zije kumwica zitako zirafatwa zifashwe. Traoré yavuze ati nimuzice zifunge tuzobarekura ariko batanze miliyoni zingana gutya donc ifovya c'amayero menshi yaratanzwe. Abafaransa ati turamuhushije none twambuye na yacu bo nuko n'ubushize kandi muri baje bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bajya mucungera hari umwe yahawe miliyoni 5 z'amadolari. Ico ni gifovyo bwavyo bya c'amahera menshi uburyo uwo muntu umusirikare yabawe n'umuryango wiwe wokora bakazorinda ngira ngo bitaba Imana ico gifovyo c'amahera bataragikora amaboko miliyoni 5 z'amadolari ni gifovyo c'amafaranga menshi muga kubera urukundo yaremye mu banyaburkina Faso n'abanyafrika muri rusange ibihugu bisanga umengo Traoré yarabaye celebre araba umusitare kandi umusitare ari positive n'umusitare ari karubaka Afrika ahubwo abanyafrika natwe twese dukwiye kuza tukamufasha. Donc uwo musirikare rero cyeza avuga ati data bujaje bamaye amafaranga nagukya ndakwice aho kabi nako nupfa nkoze. Donc ivyo rero uno munsi uri hejuru ibihugu byinshi biriko bira celebra bimushigikira vyiyamiriza makungu. Mbega tuvuza abanyafrika barundi tuvamo canke turimo mbega uno munsi ntihageze ko natwe tugaragaza buryo ivyo dushoboye ku buryo ivyo tuje kurondera mu mahanga tuvyikorera nganye. Agaciro media ndibuka ko tuyishinga twari haye nomero duvuga duti ahi wacu hari ama opportunity abantu benshi batazi reka tuyabasangiza. Donc cha duheraho dutangura kuzunguruka igihugu cyose tanto twagiye mu Cankuzo tanto twagiye mu Ruyigi twagiye Makamba twagiye mu Kirundo igihugu cy'u Burundi sikinini twarakizungurutse bagenze tubasangiza ama opportunity y'ibintu byinshi kandi ndashimira cyane abahora bashira mu ngiro amwe mu opportunity tubereka. Donc bivuze ko hari n'ibintu byo abantu bava ngaho baje kurondera mu Bushinwa hehe muri Europe hehe nandi abihari nuko butabizi gusa. Nayo mpamvu agaciro media mere yahavuye yugurwa nindi service cyangwa ikindi gisata ngenda kibasangije nico guhuza abantu n'abandi bakeneraniye mu iterambere. Ushobora kuba
hari ibyo ufise umugambi ushaka abawushiramo imitahe ushobora kuba ufise umutahe ukaba urabuze umugambi ushobora kuba hari ibintu ukeneye kuja kugura mu mahanga twe tukurangira aho biri ngaha ntiwigura atakaza iyo myanya bize bitebe mu nzira ndavuga pasi nabonye abantu bagize commande ivyuma bene bitwe dukoresha vy'amakamera biramara amezi 11 bitarashika ibaze nk'abiyo mbanzi aho babikora ngaha umuntu sinako muzi muri hakirikane donc nivyo abazokeneye service muze muturondere turahari rero kwa Ibrahim Traoré natwe abarundi n'umunsi yaragize ko tumushigikira surtout abantu bakoresha social media turagize ko tumushigikira mu rurimi rwo ariko rwose ushoboye ijwi ryawe ryogera kure n'abandi mudafise ama media ngaya yacu arahari ingo muyavugire ko tuduze ijwi hejuru dukangura abanyafrika mpaka Afrika tuyiyubakire nta muntu turindire wundi ukuzoyubaka niturindire urundi rukiza rw'Imana ngo nizuza kubigira yaradushize ngaha tuzoyubaka tutayubatse tuyireke nitwayubaka nitwe tuzunguka kandi nitutanayubaka nitwe tuzohomba ndabakunda cyane namwe nashaka kudusangiza ivyumviro muri commentaire uko mwagiye murabibona ku mbuga zitandukanye uko mubona Ibrahim Traoré birakwiye ko abandi banyafrika mufatira kwa karorero birakwiriye ko Afrika by'ukuri yiyunga birakwiriye ko abanyafrika bokuraho imipaka tuvuze East Africa ngamenye ko ndagenda uko ndi wacu muri Etazini uri muri province imwe ubundi bijya nibihugu n'amareta mu Kirundi baba bavyita amareta umuntu arava muri leta ya Virginia akaja muri mu Arizona nta kibazo acari mu gihugu ciwe kuko ari muri vya bihugu vyunze ubumwe none je ndi ngaha kuki Tanzania hangora kwinjira kuki mu Rwanda hangora kwinjira kuki Kongo hangora kwinjira arababanyi turi no muri bwa bumwe Afrika y'ubuseruko yunze ubumwe ubwo bumwe buri he ndabakunda cyane